Nderagakura we Nkuko twavyiboneye igihe twaca kuri iryo shure, abanyeshure co kimwe n'abavyeyi bamwe bari bishikiye gutora ayo mafaranga. Nkuko rero vyashikirijwe na Donatien Hakizimana arongoye iryo shure, abanyeshure ngo ntibashoboye kuronswa amafaranga yose bari batanze, kuko ngo hari ayari amaze gutangwa mu gufatisha ibikoresho bimwe vyokoreshejwe ku musi wo gutanga izo mpapuro z'umutsindo, ariko rero agahumuriza abavyeyi n'abanyeshure kwayo bataronse agiye kwishuzwa kugira ngo bayasubizwe. Nuko mu bisanzwe amahera yateze gusubizwa yose ibihumbi 34 mu bari babidepoje ari mugabo dusanze mu mafaranga bari batanze ari amafaranga batanze mu photographe 150 y'amatoje 200 mu DJ 120 n'amashenzi byose bigatotaliza amafaranga 570. Nukuvuga ko mu mahera bari batanze hasigaye umurebe n'amajana 70. Kubera hari yatanze abanyeshuri 6 twasanze aya ahari ukurinda ko yishuzwa basubizwa. Umunyeshuri wese dusanga asigaranye 24 n'amajana 5 bakamwishuriza muri ayo batanze 9,500. Ukuvuga rero uko mwebwe mwayatanze ba principe tutezwa kubafasha kwishyuza kugira ngo kuva amafaranga yose. Ivyo bijanye na rumize ibikijyanye muzoronka amadiplome ari aboto de moyen pour l'école. Tarubanza buba wiza bakarora gusubiza zose n'uko atawubanyuma kuko ari bagiye urubanza yatwubanza urubanza zo rwiza yambaye no kumaciza to kandi zozironga zikabagira akamaro. Rero muko nayivuze amafaranga uko bigera rwose muteza kwebonga teza kwasubizwa. Icyo gituma rero ndabwira sogete ntabagara ahubwo umwe wese amuhaye amafaranga. Igikorwa natumye nk'umuyobozi nta kintu na kimwe nakoze gishasha ntaho nkora. Abana mu ngaha jewe n'ibintu maze n'igihe mfasha abantu kuorganiza ingende ba impapuro z'imitsindo. Novuga kuva mu ntango gushika ngira bazitahane gutegura uwo munsi mukuru ko umunsi mukuru w'ishuri n'abana n'abavyeyi. Jewe rero ngerageje gusongora abana ngara bashikije abaserukira abantu mbere ndabikora nkuko nawe ndabikora. Hanyuma rero icyo ngomba kubaza ni aya mahera aya muvuze aya borodero amahera yaramaze gutangwa kandi jewe uko ndabizi ndabizi nuko asubijwe jewe kuri jewe yobora amahoro kuko agaruka yose akaba yose ndafise hama gaheza asubira nuko twabisabye n'umuyobozi. Ariko rero kubera ari amahera akiri hanze hariho n'amarikide ari hano amahera atari bwawe depanse bifise abitse ayo yamaze gutangwa. Numva sinatungukiwe ku rubanza rwayo kuko uko biba kose bigaruka kuri jewe ndayakiriye. Mwavuze muti abayatanze n'uwo mwayahaye ahantu kuri nguma ntakamba nkuko natanguye ibi bintu bifasha. Ikibazo canje ni cyane amahera ari hanze yatanzwe ko ni nk'ingwa avance aya mahera jewe simbona uko ndayagira. Abana bemera ico ingingo bayafatiye mugabo jewe aya ataje numva bihava bingora kuko vyose bigaruka kuri jewe. Amahera ngene ko nayakiri bihava bingora kuri mufashe
nayo kubw'umuvyeyi akaba n'icegera c'uwurongoye ico bita comité de gestion de l'école kuri iryo shure ngo abavyeyi nibo bari bashatse ko ayo mafaranga yotangwa ari naco gituma yaciye asaba ko hatogira uwosubira kwibaza ko ishure ryari ryagomvye kwiba gutyo ngo bihave bicafuza ishure. Nagomba nsaba kuko ibinye umugenzo usanzwe twama dukora mu mashuri yose sinzi yuko umuvyeyi atabizi Lycée twatwongera byaba n'ahandi dufise abandi bana turabikora nagira je sabere rero yuko iri shuri itoca riba bituma kuri tukingo bibarangira rimwe ngaha kuko ibintu vyaharigwa hose niba bateko ry'umushikiranganji riba ryarasohotse ishoka ryasohotse iyo operasiyo tumaze kuyitanga kandi nkaba ntibaza ko n'abavyeyi bose bamaze kubona iyo note arico gituma naho dusubiza amafaranga tuyasubize n'ivyo gukora turabihagaze ko twumvise ko leta yabibujije mugabo ntihagire ugenda kugenda no kuvuga kuri Dignite ngo baraduhakije ngo niba amafaranga abavyeyi ivyo bintu ntibikabe aho uzoja hose ntiwivuge shaka rishace rikaba amafaranga ngira gusubiza nivyo murafise 20,000 ivyo bicana n'amatanu birashobora kubagora kubera mbega none natanze caution ya caution kenshi ndisubizwa ico nuko kimenya nk'izo ntebe mwafatishije abandi ntibari kuzitwara ntari abandi baje bagasanga zarafashwe sindi ku kibanza cabo bakera amahera ubwo ndiko mvuga ibishoboka gushika okazuba rero ishitse ikazoba umenye yuko tuzosuporta twese kuko ni solidaire ayo mafaranga twatanze solidairement nuko rero duhomba solidairement alors bidasigura yuko mutagiye kwandura n'ishuzi mugaye mutazoronka tuzoyasuporta twebwe ni kuyatanga. Mwomenya rero ko ayo mafaranga yasubijwe ku itegeko ry'umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura Fidelite Nibigira ahamenyesha yuko ingingo y'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bubuza itozwa ryamwe n'ayo mafaranga. Yewe Nderagakura